Amen. Murondere imbere abarindira bacitunganya umuhanuzi Yesaya igice cya 21. Umuhanuzi Yesaya igice cya 21, ubundi arondere Luka 19:41. Turavugana muri ayo majambo uko Imana iza kudushoboza. Icho maranira ingoma ya Yesu ikuza kuzaba tasaje sashidikanyako yasagiye kuza kuzani kuza kuzamimana. Icho maranira ingoma ya Yesu ikuza kuzaba kandi utangaje yasagiye kuza kufani kuza kuza kwibana nawe. Haleluya, 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 kufani kuza kuza kwibana nawe. Icho maranira ingoma Yesu ikuza kuzaba kandi utangaje sishidikanyako yasagiye kuza kufani kuza kuza kwibana nawe. Icho maranira ingoma ya Yesu ikuza kuzaba kandi utangaje sishidikanyako yasagiye kuza kufani kuza kuza kwibana. Haleluya, 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 kufani kuza kuza kwibana nawe. Imana ibahezagire. Reka dusome umuhanuzi Yesaya igice cya 21 guheraho arivuga ngo imburi yo kuri Duma imburi yo kuri Duma harumpamagara ari Seyiri ati yewe mushibamyi ijoro rigeze hehe, yewe mushibamyi ijoro rigeze hehe. Wa mushibamyi aramwishura ati bugira bwibuce kandi bwongere bwire. Nimwagomba kubaza mubaze muhindukire muze Imana ishimwe. Yesaya 21:11. Tuhahejeje turasoma muri Luka 19:41 gushika kuri 44. Mutwe amajambo avuga ngo Yesu aririra Yerusalemu. Ashitse hafi abona igisagara arakiririra ati uyu munsi iyo umenye iby'amahoro ariko none bihishijwe amaso yawe, kuko iminsi izokuza ko aho abansi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza bakakugariza impande zose, bakagukekana n'abana bawe muri wewe, kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewemo. Imana idufashe. Amen. Dusomye aya majambo inyuma yuko warongoye yatubwiye ibya Noheli, kandi tubisubiramo ariko nivyo tuzi byabaye, ariko ejo siho Yesu azovuka. Icyo turindiriye uno munsi nuko umwanya n'umwanya ashobora kuza. Haleluya. Umuhanuzi Yesaya yanditse aya majambo mu mwaka w'amajana hagati y'umwaka w'amajana 700 imbere y'ukuza kwa Yesu Kristo. Yandika muravye mu bahanuzi niwe yanditse ibintu byinshi, igitabo cy'ibice 50 cy'amashapitire 66.
bamwe bakagerageza kumwita ngo il est le prince des prophètes, ngo numuganwa w'abahanuzi. Rifise insobanuro zibiri. Umuganwa w'abahanuzi bivuga ngo ni umwana w'umwami w'abahanuzi cyangwa ngo ni umurongozi w'abahanuzi. Amen. Bamwita gutyo kubera ko ngo yanditse birebire, ariko iyi myaka yabonetse yakoze mu myaka imwe na Hoseya na Mika na Amosi, muri iyo myaka 700 nico gihe bakoze bari abo bane. Ariko we bamwita umuhanuzi mukuru kubera ko Imana yamutije kubana nayo igihe kirekire. Ahanura ku myaka 46 y'ubuzima bwiwe, akorana n'abami benshi, avuga ibyo ku ngoma zimwe no ku zindi, agera habona Yesu agiye kuza, avuga ngo ndamubona. Haleluya. Abona Yesu agiye kuza. Iki gitabo kuba abasobanuzi bagicamo ibice bitatu, uhereye ku gice cya mbere ugashaka ku gice cya 33 na 5 bavuga ubuhanuzi bwa Yesu Kristo, ubuhanuzi n'imburi Yesaya yatangiye ku bwoko bwa Isirayeli. Hagati kuva 36 gushaka kuri 40 bavuga uko Yesaya yabanye n'umwami Hezekiya. Urenza aho igice cya 40 gushika 46 bavuga ihumure riza, niho tubona amajambo menshi avuga ivuga ngo ntutinye irigaruka inshuro nyinshi muri kino gitabo. Imana ishimwe. Na Yesaya inyuma yo guhanura ubwoko bw'Isirayeli abona kubabwira, inyuma yo kubabwira ibyaha byari birimo icyo gihe yanditsemo n'igihe ngo hari ingwano nyinshi ngo mu bwami bw'Abashuri. Yandika ubwoko bw'Isirayeli ngo buri no mu byaha byinshi, abavuga ko umukiza agiye kuza. Imana ishimwe. Ariko avuga kandi ko azohana ibyaha. Mugerageze murabe imbere ubandanije, hageze naho bamwita ngo il est le 5e évangéliste, ngo numuvuga butumwa wa gatanu hejuru y'abajya abandi bane, kuko uravye uhereye ku mutwe w'amajambo w'igice cya 40 havuga ngo ubutumwa. Bivuga ngo Yesaya avuga amajambo menshi ay'ubuhanuzi, avuga ibizoba, avuga ibiteye ubwoba, ariko avuga n'ibindi by'ihumure. Imana ishimwe. Yesu yaraje aza n'ihumure, aje gukiza, ariko agiye kuza ateye ubwoba. Kandi ngo birababaje naha yaje akarira Yerusalemu, aravuga ngo birababaje kuko ngo utamenye igihe wagenderewemo, ngo kuko hatazosigara ibuye rigeretse ku rindi. Imana idufashe. Amen. Igihe tugezemo kiragoye koko, kuko habaye igihe, reka mbanze mvuga iki ishengero imbere kuza kuvuga iki isi. Habaye igihe ishengero riba ishengero ry'intumwa rya mbere, riba ishengero rirangwa n'urukundo. Abantu babana mu bumwe butagira akagero, butarongera kuboneka. Biragenda bimara igihe bishikaho bihera. Inyuma kure ndihuse ndaje tugera aho haza ayandi mashengero n'ayandi yageze aho no munsi yitwa ngo amashengero y'ikanguro. Ko habaye ikanguro ico gihe, inyuma y'ico gihe, inyuma y'intumwa ko habaye ikanguro, inyuma yaho k'ikanguro rinaniwe hagiye kubiki. Murinde yavuga ngo nifuza kuzoba ku ngoma ya Yesu, kandi ngo gupfa ntikuzombuza kuba kuri iyo ngoma. Niko Paulo yandikiye Abanyetesalonika ngira ngo arabwira ngo bene data ntidushaka yuko mutamenya ngo mwamara mukababara nka babandi badafite ibyizigiro byuko Yesu azogaruka ngo n'abapfuye bakazuka. Naho murinde afatira avuga ati gupfa ntaco kuvuze, kuko nikuzombuza kuba kuri iyo ngoma. Haleluya. Iyo shengero rimaze kuba haba igihe cy'ikanguro. Igihe cy'ikanguro uko kigiye kunanirana n'ukuhe, reka ndababwira, ni ubuzima tubayemo iminsi yose muzi mu mashengero atandukanye. Uno munsi ntibaki haje ishengero sinzi ngene nagita, ariko haje ishengero rimeze uko rimeze ubu, bivuga umuntu wese bavuga ku kibazo cy'umuntu. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo murondere ubwami bw'Imana no kugororoka, ngo ibisigaye twamara twavuga ngo abakristo barabaye na oya, niko twabatwaye pastor. Baje bakavuga imitwaro, tukaje imbere mu mitwaro tarabaza muri bande mwe muje gusaba imitwaro imigisha muzi muri gusaba imigisha muri bande, baje tukabafasha ibyo bazoba bande bazobaho. Ishengero aho rigeze ubu rikorera ku ntirikibona impwemu y'Imana, ribona impwemu y'abantu, kuko abantu bazanye impwemu y'ibibazo rigakorera kuri ibyo. Oya twumvikane ubu nabwinga yumvise. Bene data,
ishengero ryagomba kuyoborwa n'impemu y'Imana, n'impemu y'Imana. Nico gituma reka ndababwire biraboneka kera ico gihe abasenga baje ku misozi bagasenga mu ibanga, ibitangaza bigaja ku mugaragaro. Ariko uno munsi dusenga ku mugaragaro, ibitangaza sinzi ko bija mu ibanga. Nico gituma bitakihari. Twumvikane. Twumvikane kugira ngo umuntu afashijwe cyangwa adafashijwe ibituma ugora abandi. Tugende buke buke. Ndavuga ngo ibitangaza basenga baje ku misozi bakinyegeza, bakaja mu byumba ahataboneka. Ngiye ku mugoroba Yesu ngo yatandukanye nabo, bamwe ntibamenye yaroye bakagenda. Nico gihe wa munsi ngo yari yatanze imikate, baragenda baje gusaha kugira musanga ngo mwigisha ngo nawe wajino, kuko ntiyo aragenda basezeye. Yaje gusenga yaza rundi muntu, yaza kwambara ubundi bushobozi, ibitangaza bikabona gukoreka. N'abakozi b'Imana bakoranye nawe tuvuga ba Eliya n'abandi ku musozi Karumeli ntiyavuze ngo banza mureke. Mwibuke Daniel yavuze ngo mumpe iminsi 3, ntiyavuze ngo mwugurure ikibuga abantu baze dusenge ku mugaragaro, yavuze ngo mumpe iminsi 3 ngo hama ibisigaye tuzovugana. Agiye inyuma yaho azana inyishu. Uno munsi ikibazo nuko tuvuga ngo tumaze iminsi uko pastor yavuze ati ahaza abantu iki ntibagikora, ariko Imana ishima ko ariko ari program ngo haza abantu bakeye pastor bareke. Twaravuganye bari bahari ni kibanza nice abantu babiri batarenga, yuko kingana babiri, wewe n'Imana yawe, ibindi ariko nk'umwungere nta kundi yari kuvuga. Ariko wumva udashobora kuza bita udahatiwe kuza, uko kuza tacho ijambo ry'Imana tugira ngo twakirijwe mu buryo bw'icyo twiteze. Haleluya. Nimba tacho witeze barakuzanira iki ku nguvu, ubiyuri uba amahoro. Ariko umenye neza ngo Yesu agiye kuza. Ubiyuri ibyo urimo ubibemo uko, ariko umenye neza ngo Yesu agiye kuza. Kandi nibivuga ni wapfa ntuzoba winyegeje oya. Tukivuga ya mashengero turimo kino gihe twigisha ko ibyaha bikorwa n'umubiri ngo ariko umutima ari uzobona Imana, ngo nakari umubiri uzoja mu ivu, nakari umubiri nta mugabane ufise, nuko bavuga. Ariko siko azoha imibiri misha abamuhaye imibiri mizima, kuko byemeza ngo tuzombika iyindi mibiri misha. Iyo mibiri tuzoyihabwa aneshanje iyo twatanze. Nimba watanze umubiri wonderful uzohabwa umubiri umeze gute? Azoha imibiri misha yukuni. Oh haleluya, amina, haleluya, amen. Murinzi niwe yabivuze kandi mu nkundire n'ibyanakunda turangize kare. Numva nta kamaro ko message narangije, bibahe ngombwa turangize. Iki gihe Yesaya yandika aya majambo ngo byaboneka neza ko ibara rigiye kugwa. Arabwira ngo hari umpamagara ari Seyiri, ngo yewe murinzi we ijoro rigeze hehe? Ndakubwira ngo uno munsi ijoro rigeze kure kandi bugiye guca. Ahantu mwabe ko yavuze haheze, yavuze ngo mubaze, ubaza n'ubu ejo ntawe ubizi, ubaza n'ubu ngo kandi kugira ngo mugire gute muhindukire muze.